jewe nkunda kuronka melody cyane kwandika nkabifatira muri melody barayize wose mbamwe niyo jewe a chaque fois kandi ni nkuko ari indirimbo itava ku ndimbo yibihe ntabwo niganje kuyiperforminga ahantu muri concert ngo bambwire ngo banyereke yuko ngo yitwara ihaze no a chaque fois nkitangura introduction Esther Nish na kidumu abagukunda bose nk'abatwenga muri lyrics suko vyandikwa muri music suko bivugwa why no muri lyrics vyanditswe nk'abatwenga muri music abantu bumva mwese bumvishashaka okay tukoma tukugire umuhanuzi wa BFACE muri uyu munota uwo muhanuro yuko arimba R&B cyangwa hip hop bumvise ati Nish amefanya harusi pimpin nimevaa kanzu nyeupe baba wow aliwashia alipendeza pale alitokelezea acha sio mbaya okay Esther Nish benshi bavuga ati ngo abasani bo bakobwa ni barongogwa bivanye n'ingeso cyangwa imyifato baba bafise kuri wo bisigura gute hari nandi twagiye tugwa mu mporere ibyo tutazi ngasanga uraguye mu yabira kumbe hano hano par exemple ngo ngasanga usinenzi ko muri entertainment baroga bora ari burabarozi kuri kwa Mungu ati wapi rero ahubwo bakumbuye peut-être igikorwa cyanje gishasha mugabo sinicaye byose muri rusange n'umuziki ndimo kandi byanyeretse how much abantu banyumvirako how much nshobora kubura muri ndase abantu bakababara bituma rero ngiye kugarukana umuvuduko ukomeye cyane mureme I love you so much kandi sinzoba deceive I'm sure uruwindoto zanje nahoze ndobutakera urubonahoze mvuga Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islam bwana Yesu kwa Kristo jambo sana kwa sosala kwa kansano pasiya bese voice tunapata ni DRAMA kube drama ubuki busosera abakobwa bose siku ya leo nimemchukua Esther Nish amestep here ndani ya Shingiro TV karibu sana mama asante sana umeze neza ndahosha okay reka tunjire mu kirundi neza na neza waruzi abantu bariko barambaza ati Esther Nish amaze ikintu cy'amezi 10 atariko arasohora indirimbo ni kubera iki mezi 10 arashika mbega hajya ndimbo ya nyuma the last one yari muri karengane yes sir amezi 10 araheze atakini kugwa okay en fait cyamvuge gute turi mu vyunguka byose ari vyunguka cyambo cyambora arivyo bihara ukwezi k'umunani tariki 20 2018 niyo Esther Nish yatangiye kumenyekana neza na neza ku rubuga rwa YouTube Kidumu ahuriye he Bon Kidumu twahuye déjà yansanze ndi muri carrière avant murabizi ko j'étais dans l'église hama ndakora amakava bon avant ko nkora amakava nafise indirimbo zanje hari izimbo za warandoze za nyiganga n'izindi nyene twakoranye n'abandi baririmbyi après rero ntangura gukora amakava nkora ko haraje nkora cover ya Sat Be Feel Love abantu benshi barayumvise Feel Love maze kuvamo cyankora telenovela rero ya Kidumu niyo yaduhuje rero na Kidumu ama Kidumu nyene arakogwa ko nyene urabizi nawe abastar ntitwikawusha acha batushe urumva retrouva wumvise ibintu by'ibisikronyonye okay niki kintu Esther Nish akora mu gatondo vyotse ibintu bitatu ibintu bitatu ndavyuka nkasenga kuko urazi ko tubeshejwe no gusenga ameje gusenga hagiye kwibrosa kenshi sanga meza kwibrosa aje maze nyuma nguma ndaririmbiramo nyine nkora umuhogo nkuko nguma nk'iminduru bo afite abantu batubana baramaze kumenyera yuko chaque jour mu gitondo nimba mbyuka saa bije nsanga peteza kumva induru yiwanje ngira ngoma ndiko ndikora mu gahogo sinzi bo insha gatatu ndategura abana kuko ndi umuvyeyi w'abana babiri amabana banje bakaja ku ishuri byo bisigaye nibyo bintu bitatu numva nyamukuru nkunda gukora kenshi yo mbyutse okay Esther Nish indirimbo zahoro wandika ukarondera melody cyangwa urondera melody wahagije kwandika biravana hari gishobora kwa nicaye nk'ahantu nkumva kantu ngaranje mu mutwe cyangwa kenshi yo nicaranye guitar hari ukuntu umuntu bari kari kwegera gusa nk'imijya gusa kwega atana nk'imwe afise mu mutwe plus ko kwega ukumva kantu karaje melody rero ibanze kuboneka uhita wandika mugabo akenshi jewe nkunda kuronka melody cyane kwandika nkabifatira muri melody nikanga umaze kwandika indirimbo ukumva yuko uyu munsi wo kwinjira muri studio ukayikora
bo yamaze kunshikira mugabo harimo no kuba urabona buya maraso agishushe cyane hariho imyaka umuntu ageramwe akumva uko urumva uko bimutwaye nyene naho nyene ego n'ubuse mvuze ngo ntibishika mugabo akenshi byashitse navuga gute studio yari hafi yanje tugenda nari ndi muri management ya talent donc kwari gusimba gusa kano kanumva kariko karanyaspira ntarakibagira ko kenshi ndakunda kuronka ama inspiration masa y'ijoro ntashe haya nyene ndyamye nyene nabo duco nkora nubitse umutwe nkuko nkadanumva kantu kaje mwe nyene nkumva nyene ahubwo nshaguma ndakagira nkakarikodinga imba telefone yazimye nzindukanye mvuga ati cacuma kiri hejuru muri okay maze gushikira ugasanga waririmbye indirimbo y'ibihe urukura cyamwe kenshi jewe tugiye kuvyihweza as 70% indirimbo zanje nyinshi na true story bon as 70%. Okay ngira indirimbo zitatu wumvise nawe uvuga ati indirimbo yarambabaje cyangwa yarandyohe muzi wanje bon hari indirimbo yitwa waradekonye iri kuri YouTube iri mu ndimbo zasohotse avant waradekonye naririmbye ndi mu bihe nyene by'umuntu yandekone nyene nkorera agasanga umugenza asanzwe umukobwa umuhungu okay hama yindi ni yagabasha yindi yari yitwa twegeze mikro neza shingiro TV baturunkire okay yeah ndaza ko marando yindi ndayi bon ngetwumve hari indirimbo yitwa Dodo nayikoze na nyene ndi mu bihe bishushe nyene cyo vyumva nawe ni bon ifate harimo indirimbo zaje nanditse nkiri mu marge d'adolescence kuntu wasanga zijanye niyo vibe ivyo bihe mugabo twokomeza niyo ndirimbo navuga yuko a 100% totale vraiment naranditse uretse byari mu unyenyuzi wesha mu artiste wese ashiramwe akantu kiwe kakabijya kugira ngo inkuru iryohe mugabo ya EP ya twokomeza kadawa n'izindi a 100% harimo true story y'ibintu kumbure ati ari indirimbo nyinshi ufise ariko ari imwe gusa wumviriza uvuga ati indirimbo yarakubise hit kabisa ni barayize wose mbamwe niyo jewe a chaque fois kandi nkuko ari indirimbo itava ku ndimbo y'ibihe ntabwo niganje kuyiperforminga ahantu muri concert ngo ambwire ngo banyereke yuko ngo yitwara ihaze no a chaque fois nkitangura introduction Esther Nish na kidumu bahita bumva umengo bayumvise gushasha donc niyo ndirimbo navuga yuko yarampaye izina ituma abantu bamenya ko nishabaho cya kabiri niyo ndirimbo y'ibihe mba numva ko ahantu ngiye kuririmbira ntashobora kuyihata abagukunda bose nk'abatwenga muri lyrics suko vyandikwa muri music suko bivugwa why no muri lyrics vyanditswe nk'abatwenga muri music abantu mwe wese bumvise shaka kenshi babisemo ni kuri stage then okay maso vraiment nta suite okay tugoma tukugire umuhanuzi wa BFACE muri uyu munota uwo muhanuro we ko arimba R&B cyangwa hip hop bivanye n'ukungene BFACE indirimbo ariko arasohora kungene uri kurasta ari umushumi wanje kandi ari mu best friend wanje niko no bivuga muri entertainment arabizi nawe nyene ivyo ndamuprefera ko yuko jewe ndamaze kumubwira nka difwa aririmba neza kandi style zose aradishoboye hip hop R&B donc kila kitu muga arazi neza yuko dancer yiwe jewe naho ngira ngo mandi muri douche bayishize musohoka niruka tu vois ari ibintu bya Edegeze muri zanze olo ibintu nk'ibyo onye rero rero dusumire kuri post ya daddy wawe Kidumu Kibido kibuganirezo cyangwa Jean Pierre Nimbona ya post ndavuga ati Esther Nish inkwano yawe bashaka kuyimpa samedi prochain ingo ndagukweshe uraka umusomali hano arandembeje pi ngo bavuga bakuvugiye ubu oho reka n'ibintu nitubivuge byagenze gute yo nkwano eske uyo mutipa arahari bon shoboka rega sima ko umuntu ayagira ibintu byose kuri social media ako onye nkaka nkebudo canke kanwa mugabo umuntu avuze ngo mu madetail c'est autre chose ariko ico ndico nuko ntabi anyipfuriza kandi peu importe uwo musomaliya bahari canke ari n'umurundi yaba muri Somalia canke ari umurundi aba muri Kenya je sais pas mugabo ico nzi coco niwe muntu ari mu bantu bashobora kuryoherwa bumvise ati Nish amefanya harusi pipi nimevaa kanzu nyeupe baba wow alishia alipendeza pala tokelezea acha sio mbaya
Okay, Esther Nish. Benshi bavuga ati ngo abasani bo bakobwa ni barongogwa. Bivanye n'ingeso cyangwa inyifato baba bafise. Kuri wo bisigura gute? Bon, ico gihe nje novuga yuko baritiranya umusani na kamere y'umuntu. Okay. Kuko nje ngiye kubitandukanya. Tugiye kubiraba abantu benshi batarongo cyangwa batubatse zabo sabasani. Kandi nyine ndabizi ko baruzuye kwisi yose barahari. Aba female aba single mother baraho tubicaye bareza abana babo abandi bari busy n'ubuzi bwabo sabasana bo bose harimwe abaganga harimwe abacamanza harimwe abakozi ba leta harimwe abadandaza bimva bikoro twabo bose. Rero mu ico gihe nika ifata umuntu ku gatwe kiwe soit par exemple nkaje nshobora kuvuga ati hari umuntu yabaye déçu canke binabiriye anye canke ubuzima yumva ko mengo yobutwara kuko hari n'ubutanka kurongorwa ngo kwera ngo babaye déçu canke ngo abaye ikindi kino yumva ati jewe mu bintu mfise gusaba Imana ico kintu nikirimo nzovyara hama ndera abana par exemple sivyo ubundi akavuga ati jewe ewana nimba abagabo ari uko vomye kuko hari n'abakenyezi bafite amanyama yavuga ati jewe umugabo nyene jeze aratanye natahijoro jewe naryamye kare nigishoboka nagende je naye nzorera abana urumva utuntu nk'utwo rero umwe wose bafise impamvu ziwe kuri jewe rero mvumenga umuntu yitiranije ngo abasani n'ingeso ntibyinjirana parce que turafise abasani benshi bubatse izabo ari angenge bagiye tubera karorero nubwo zasambuka antuka vraiment byari bwa buryo busanzwe umwe wese ashobora gucitinga kandi wasanga nk'ubu we nka uri umustar umugore aragucitinga muga kwera wewe uziko tukubuzi ko uri umustar ukundwa n'abantu benshi bavuze ngo haya ngo ubuki buzosera abakobwa bose ubwo buki rero bw'abakobwa basogoma ubwo mwagora gashavuga ati none ubuki bwanje baguma baraba abantu bose ngenda mucitinga we no amufuma ari muzo kwihangana kandi agiye twene tuzoha agaciro ko ari we yagucitinze tuzoza tuvuga ati bwa buki busosa rero bwagiye gusosera abakobwa bose umugore yakiyagenda urabibona rero niko bimera rero abasani simvuze ko batabikora mugabo umujyambwa bumwe agatukisha umujyango aniye nyifato Esther Nish tumusanga bivanye n'amajambo abasani baba bavugamo. Bon nyifato ni d'abord hari ibintu nashobora gukora imbere y'amaso y'abana banje même avant yuko mvyara basi navuga ati hari ibintu ntokora imbere ya mama Nish no kameme jewe icyanzanye mu muziki nuko kutatinga money job is my talent mugabo ndabikora like a job birantunze bijyo bintungiye abana nivyo bingaburira nivyo bituma ndonka igitoro urumva so rero iyo mvuze ngo ucubyumva nawe ko jewe ndabikora nk'umwuga nico gituma rero iyo mvuga ngo naje kwanikira amenyo guslayinga byonyene bari abantu bakeneye umuhogo wanje the first kintu batabanga kunyumva ko abonye Nish bahita babona ariko arahibongoza rero why ntashaka kubaza ibyo bashaka ahubwo numva umengo no hari abaje muziki baje kwirondera gusa nko karoga sanga nkawe wicaye ku iyo micro ntuzi byakuze nyabwo ushaka ko gasura kawe gapassing ajyanye abademu basare mu kirundi bavuze ati se akwanka akuraga ivyamunaniye n'umugani bavuze mu kirundi sijewe hama nikiye kintu wewe utoshima yuko ukora umwana wawe atokora jewe bo sinovuga ngo sinishimiye ko umwana wanje ataba umu artiste mugabo parce que jewe nshobora naravyinjiyemwo ariko nkabura bantu bambwiza ukuri intambamye ziri mu ivyo bintu hari nandi twagiye tugwa mu mporere ibyo tutazi ngasanga uraguye mu yabira kumbe hano hano par exemple ngasanga usinenzi ko muri entertainment baroga bora ari burabarozi kuri kwa Mungu ati wapi kwe rero par exemple nk'umushobora kumushigikira kwa mu artiste mugabo ntabe muri ya fanso jewe byanciriyemo kugira ngo ndonke izina nari nshaka kuronka je nzomwigisha ukundi kuntu yobikora so icyo nifuza ko yoba nigikigabasha je nakoze ntashaka ko azogikora nuko azoririmba sekira ntabyo nshaka azoririmba ari mbindimbo mpayagiza amana mpayagiza abavyeyi mugabo bon niyabikora so kuvuga ngo nzomubuza no nuko ntabwo no byifuza ariko niyabishima ntacyo nzomuba hafi ndamwereke the way abikoramo mu nzira nziza ariko ntabwo nzomufatira decision ngo kuko yoche mbaza ati none wowe ubimbuza gute kandi mbona nawe wabikoze ubikunda cyabigorana hama featuring yawe na Kidumu twebonye muri YouTube ya Kidumu ariko featuring yawe na Satbi twebonye mu mbuga ya yabimeze gute je rifashe gute
Bon, jewe na Kidumu twaragiye turakorana isonge ni gwanje nga le jour ija kose no bivuga ko ibintu byinshi abari bari hari ico gihe barabonye ukuntu urubuga gwanje rwabaye pirate n'ikinigi kandi nitwari kureka gusohora indirimbo ku isango yategezwa kujako. Donc jewe nta nico vyantwaye parce que yitanaja no kuntuze yiwe ngira ngo byari kuguma nyene biri ya Emilio yakwira meza ngahe n'ivyari gwapa bigenda kujya kubona. Sorry. Rero kuri Satbi ni jewe kandi n'ubundi n'indirimbo yanje nagiye kumubwira ati dukore. Rero ico gihe cyano yo yari harumva nta birenze namwe ati dukore ama nkuko abandi bose babikora turakorana mba nakurishe collabo narishe itegezwa kuji wanje c'est tout. Yeah. Primusic yagufashije iki mu muziki wawe? Primusic bon muri rusangi Primus Burundi niko no bivuga ne yareha gutwe ko ndi mu brand ambassador wayo ariko na etiquette nambaye ya Primus gusa ndayi branding. Rero je yafashije vyinshi parce que yaratumye indoto zanje zimwe zija mu ngiro ziraba réaliser ngo no vyita Primus Star ngiye kwitwara zia 15 millions Utari ico zifasha n'umuryango wanje zifasha n'abafana banje parce que bararonse ibyo bari baransabye kubijanye n'indirimbo abari hafi twarakoze sortie yo guhura tukaganira ndabashimira bari hafi yanje batari hafi nabo nari eskije kuko sino hava ndonka ukuntu nkominika fanatisme yanje yose nimba mfise nk'abantu barenga ibihumbi jana bankurikirana kubegeranya ntago ari coroshe mugabo bashuye kubona ubutumwa baraje. Hama Primusic nayo urana naragiye muri ya tournée amafaranga twaronsemo nayo yamfasha gukora ivyunguka shobora kuba ndi busy muri binabiri ya peut-être ariko novuga yuko ku bwanje jewe Primusic sindayivuga nabi. Yeah. Wow. Hama dushaka udusigurire neza rero ayo mezi 10 wari ucecetse wari mu bikini kiye kinure twitege vuba kuri Esther Nish. Bon en fait jewe muziki sinda uri mwogira ngo nkore studio gusa canke nkore kuri social media gusa ni muziki muri rusange. So muziki muri rusange mvuze ngo muziki muri rusange rero uzonsanga ahantu hose hari icuma cy'umuziki. Ndiko ndakora cyane ama live band byantwaye umwanya kuko ndiko ndakora ibintu genre novuga gute cya kintu basijewe umwanya wose umuntu azonkenera ko akeneye live parce que jewe nibaza cyane muri live atazigera mbura nivyo vyunguka ndiko ndavuga jewe nimariyemwe iminsi. Hama abari hafi cyane ya social media baramaze iminsi bambona ibihe vya Saint Valentin nari mpari ma concert na vanya fenda ne mu bihe vya Noel na Bonane jusqu'à ce que umwaka utanguye nagumye nkora ndi ku ma stage. Rero ahubwo bakumbuye peut-être igikorwa cyande gishasha mugabo sinicaye byose muri rusange n'umuziki ndimo. Itegije rero muri kuri YouTube kubona indi video kiretse video post nze ryari ya performance ya. Très bientôt no wewe waje usanga ndi mu vyunguka I mean. Kari akantu rero wansanze mwe kajya kantu ntarinze kuvugira hano. Kajya nyene rero bakitege. Wewe wakumvise ukagira ibanga. Nabonye watswe no kurira. Rero urumva bafana banje kuri Shingiro TV sibyo nukuri kw'Imana ndazi ko bankumbuye ari benshi kandi byanyeretse how much abantu banyumvirako how much nshobora kubura muri ndase abantu bakababara bituma rero ngiye kugarukana umuvuduko ukomeye cyane mureme I love you so much kandi sinzoba deceive I'm sure. Akumure ati benshi barabavuga ati Esther Nish kuberiki adafise ama fan base n'abandi kuberiki adafise ama showbiz yo kwibeshera nk'ibiri nk'abandi basana fashi cyane ibyo kumarira kubera ko ntari muri yo genre y'abantu babesha. Kuvuga ko ntagerageje peut-être igihe kimwe kubibamwo peut-être mugabo nasanze atari place yanje. I don't like ndakunda ko umuntu amenya le vrai Nish uwariwe nimba Nish ararira ibijumbo n'ibiharage is okay mugabo igikomeye nuko nticaye kandi nta burayi bwo busa kandi njya yanje donc naruhiye ishuye shobora kuba afise imodoka utari kuri hit mugabo gwanje jewe nta ugenda wicaye voilà kandi nta naruhiye niyashu yiwanje. Rero nimba yo bari ninzo bavita ngo mu kirundi ngo kana gasago kamwe kanyakatsi mugabo kanishi urumva. Rero ndakunda the true life mugabo Imana ishimwe yuko ibyo byose ari ama example
umuntu wese afite ubuzima bwe yabaye icya kabiri sinkunda ko vie prive yanje ikunda cyane kuja kuri social media unkunda cyangwa umbonye cyangwa dutubiranye nyegera umbaze ati none wewe bimeze gute nuko it's okay ushiki wande ndazi nawe wahashitse ntiwahasuzuguye rero uramutse ugize amahirwe yo kuhashikitsa okay kandi ugenda uryoheye mugabo ntabwo biri ngombwa yuko ubuzima bwa Nish buja kuri social media. Birthday yawe ibimeze gute? Umunsi mubi kuri wowe umeze gute? Umunsi mubi kuri jewe sha ni gakengera umunsi mubi ariko ni mu gihe ushobora kuvyuka ndi muri modi par exemple nk'ubu ubimbajije no munsi nyene navyutse meze fort peut-être nkavyuka hari inkuru mbi numvise mugabo itanciye intege mugabo numva kumengo par exemple nk'ubu iyo waryamanye mape vuga ati ejo ufite kuronka amafaranga umuntu uvuga ati jewe ejo nyene undondere 2 z'igitondo unasange kuri banka hanana wamurondera telefone yazimije wamurondera urumva ego nibicanye intege cyane mugabo ni nkaho wawe informiye stoma tugira ufungura agatsima usanga imbabura yazinye amakara yabuze urayibona wumva ushumera gute ego ntubabaye cyane parce que araza kuza ku murongo kandi araza ku murongo peut-être kuza kuza atevye mugabo ukuntu za kwirirwa nyeza bunga ati shano musi utsukona kuronka amafaranga ariko ntabwo byakunze sha. Esther Nish ahasigaye ikibazo kimwe kivuga ati umukobwa iyo ahemukiwe acavuga ngo abahungu bose ni imbwa. Ayo makomantere turatwara nka kenshi kuri wowe niye komantere we mugabo ngo ngavuga ngo imbwa buki busosera abakobwa ni ata en fait ndavuga gutega baje jewe kubwanje sindamwitimbwa kukuriya muntu byashitse nkakurira gahuzo canke hakaba ari ibindi bintu narinze kuvuga kuri social media agatekaho kamye hari gihe kubera nimbwa wanashima rero ifise amaguru 6 apanane ariko garder le silence ko on pinieze imbécile par le silence niko babivuga rero turicecekera tuje kubwanje ntabwo ndi muri genre yabo bantu ariko ndarakara nanje kugira ngo zosubwe kubona sindakuvuga icyo byinshi ngo ndakwita imbwa vraiment kandi nzi ko nigeze kwita shushube oh mayilengalega mayikinju reka Esther Nish ngomba guhe chance yo kumbaza ibibazo 2 cyangwa 3 vya nyuma hama usitu kwitaga freestyle twumve yuko Esther Nish kujya afite gute ku gitara baza ibibazo 3 keneye 3 bavuga gutega basha ndago mana sinije social media exclusive ndago ichato nindege sho nchacho namakuru en fait ikibazo ca mbere why your introduction y'ubuki busosera abakobwa just drama n'umuntu ari creative mbashaka ikintu ciwanje kibe kisana na jewe nyene ya like umvise umuntu ubuki busosera abakobwa bose deje vuga ati ni naka cya kabiri nako nensimvye ngiye gusimba leta icya kabiri amazina yawe nyakuri ni bukuru ku bedroom uri hasa uwundi hasa n'ubuki nawe nyene canke ni ashaka umunyu oya cyangwa kaboboki like yose fumaga sukari n'umuhungu n'umukobwa yaratanguye imbere y'Imana yari umuhungu nagiye gati yari kumbera sugar nakundi rero apana wewe navuze hasa yawe yari kumbera sugar baswe no boki icya gatatu how do you feel you kurakorana na Shingiro TV esku ni ibintu ukunda canke urumva uri fier uri mu kibanza cyawe ikintu cyambere nkunda mu buzima ni microphone bane bituma mbayeho bituma nibera neza amahoro n'umunezero. That's great. Genda zani ibindi ndohwaza inbox. Wow. Reka rero dushimire Esther Nish twadufite muri cya kibanza cyo kuzwira atubwize gato ya twumve ndagufatire micro mami ama. Tire acapella. Hiya hega mana sinijuje biko ni sobre numugire ya indoza ndiko ndavuza. Ijya ni second. Mwa kwishira ha indikaje hano micro ya gitaringa indoto zanje naho
nahoze ndobutakera urubonahoze mvuga twoyaga tugahuza niweje mu maso hawe ndakubona nk'urukundo esi uriko uratwenga je mbona uri cana ciza please baby let me take you far away Jendo vururu jendo tworukombeza tworukwa Wow, professional congrats nakushimire cyane wowe amaze ukanda subscribe cyangwa sabone kuri YouTube ya Shingiro TV ni DRAMA Kube Drama ubuki usesera abakobwa bose behind camera the Gasri Stoke